ubu muto tubazo tworoshe okay yaba deodorant zimota nkinga woshima ko umota nkinga iyahe niba ukumvura kumbuye gukundana ijya keya kumvura ikumbuye yego vraiment umuntu ndabikubura iyo uyikumbuye bigenda gute bakunzi ba Burundi Flex TV murabi kaze mu kiganiro canyu Let's Know More no tugikorana na Rinca Calme nyene kuri micro hamwe na Franick wo kuri Imperial TV guhinge tumwakire Franick ni sawa umeze neza ndashima cyane so kwimvura yabaye nyinshi wabibonye nani mpamvu dukoze tunatevye sinzi ko wabibonye hama uri prêt kabisa nditeguye ntabwo bufise live bring it okay ndafise ubwoba bukeye okay espérons hama nindatangura c'est moi ni wewe okay okay ikibazo ca mbere Franick niriho kosa wakoze utinya ko abavyeyi bawe womenya so actually menya deja umugabo actually menya bandi baza ko bataraba sije ko status kwira nta kundi ni confession bon kare muhira babize ibintu by'abana narakunda kwiba amahera mugabo ni gake baba barabimenya okay ariko deja barabimenya nta konti donc ntibari bazi ko bahora biba amahera oya ntavyo bari bazi mu mico gihe umva bahora bayabura bakabeshera abandi ari wewe bahora bayabura bakibaza n'undi mugabo ni wewe nari nka 7 ans umva hari kera okay none vyaheze ryari tukareze nka 10 ans 9 ans uko uhevye kwiba umvuga mbe bayigisoma umupanga bigiswa ingeso y'abana bayizi nawe si ingeso y'abana vraiment kandi kijeje nyene nabana bose ndishina ko babikora nimba utiye amahera bibisukari muhira yego okay uyoshikire wow niye mpamvu Imana yaremye isatsi uti niyihe mpamvu Imana yaremye isatsi niyihe mpamvu Imana yaremye isazi nyene iga insectent isazi mana yanje kubera ko Imana yaziremye kuko ikintu cyose Imana yaremye hari impamvu sibyo yari isazi impamvu yayiremye bibasha isazi iva mwiki ubu kiyuva mu nzuki isazi nibaza ko Imana yaziremye nyene kugira zigume zitembera mu kirere gifite akamaro ku isi cyose nimbwa hagira afite akamaro no deje isazi ari isazi zigira zigwaza sinzi ko twize isazi yitwa isazi nsetse igwaza namba litiro rero izo zindi sazi vraiment ico kibazo ngano kibaza Imana ngiye mu ijoro ico naco ndazo kibazo kindi sibyo okay aha ikibazo rero uze kucishura avec sincérité kubera iki abakobwa batakaza ubusugi bwabo bakiri bato wibaza ko ari kubera iki bakiri bato rero nabatakaza bakiri bato bamaze gukora premièrement umukobwa dufate nk'ubu arashobora kubasohokana n'umumega sibyo bakamukunda umukobwa mugasanga birashitse arabutakaje sinzi rero sinosigura ngo impamvu kanaka ituma abutakaza yindi nuko usanga ubushuhe bumufashe ubushuhe watanga ibwa ngo umukobwa ngo gasohokana n'umuhungu none igihe cyose umukobwa asohokanye n'umuhungu ni makabibe si makabibe mugabo umuhungu n'umukobwa bari kumwe sibyo mu gihe basohokanye cyane cyane umukobwa akunda umuhungu biramugura cyane kwihangana ko
ushobora kubikora sibyo rero birashobora gushoboka usanga atakaje ubusugi bwiwe mbega Franick uri muri couple oya warigeze mugabo yego siga ngo mwazanye bose turabaye nani wabakunda nari no birigira bibatse donc ni wabakunda opana jinsi n'abakunda nyene hari gihe umva sinabikunda basi kubikora okay ndabitinya cyane sawa wow okay mu bastari b'abahungu mu Burundi ngo kudraga ukemera ninde avuge babiri mu bastari b'abarundi baririmba indirimbo bon apana gospel baririmba seki abastari b'abarundi bondraga nkemera mana yanje bavuge ni babiri je nawe mbona kuko ntarimwe tuzi nanye oya gusa hari habufana yo mana jishapa nkorerako oya nta kimwe jisho arakubona mugabo tupetete atabyaza gukora abastari babiri mana nukuri ntabo mbona vraiment mu mutwe ntibariyo mugabo hari abastari babuze b'abarundi yego ndabazi abastari batanu babuze nzi hariho Satbi hariho Fizo hariho nuzeya MB data hariho Lolilo hariho Kiriku hariho bande ni benshi sinobaheze c'est sûr ko muri abo bose uvutse ntobura mu babiri bakavuga ati vraiment ndende icambe ntibondra ngo ndabemera apana kwa ko nobanga nankakwigariza imitima abastari wapi gusa nk'inyishuye maze kubaza question z'ibintu no muri ishuri bakibandana no guys okay ni ikihe ciza co kuba umuhungu ciza cyambe cyo kuba umuhungu ushobora kurema bon kubyara alors donc ushobora kuba uri umuntu agaba sibyo utandonse ndisi uko ushobora kumererwa neza sibyo donc wenda gufitiye akamaro kanini yari yego nico ciza cyambe cyonyene ambaje kimwe bon cyangerageza kwaza n'ibindi nta nakimwe ndarondera umuryango cyo ni ciza cya kabiri hari ibintu ushobora gukora nkoresheje ingufu ubwo madame adashobora gukora madame kanungo ndubatse no bo umumama canke umukobwa adashobora gukora bivaye n'amasoni mbwa abahungu tuba umuryango batamaramara okay confirm kirena nkenere kuza ukinyishura kuri iki ni hengeso office utinya ko umwana wawe yogira ni wavyara uvuze ngo ni yihengeso utinya ko umwana wawe yogira ni yavyara ingeso yanje notinya ko umwana wanje angira ni yavyara ninavyara jewe okay notinya ko agira ingeso ya pitié ni kuvuga yuko ntushaka yuko umwana yogira pitié non sinshaka umwana wanje surtout niba umukobwa agira pitié agira pitié yego okay Franick niyo mpamvu gwita umutwenga cyane kwanda afite inyinya okay donc urazi ko ariyo point fort yawe umva ntwenze cyo ndabikunda cyane izo icyaga kamera hari umuntu ntwenge uwo munsi ebana ijoro ryo rigenda neza twenga ndabi nibana none ndetse yuko nawe umaze kuyibona okay mpamvu twenga niko rufite inyinya okay yaba ufite ubwenge bw'ikoko ufite ubwenge bw'ikihe umuntu yateye ikibazo vraiment ndamukunda Lionel gift bari kwabarira aze kundona ndamugura akantu iyo mfise ubwenge bw'igikoko nogira ubwenge bw'igikoko ikihe sha
jewe ico kibazo kiragoye mugabo okay iyo mfise ubwenge bw'igikoko nogira ubwenge bw'igikoko iki kandi utakivuze ndakuvugira kubera inge numva en fait ndiko ndiyumvira ibikoko bibiri imbwa no urumva vraiment kubera ikimbwa okay vuga okay ndiko ndiyumvira ibikoko bibiri elephant hamwe na snake inzoka ubwo noshima kubera inzoka kubera ifise targets ntivaho itarinze kuyikora idahejeje kuyikora hama elephant nayo ntibagira yego ubu muto tubazo tworoshe okay yaba deodorant zimota nk'inga woshima ko umota nk'inga iyahe harya amaspaghetti n'amota burya ingezo zitegeza kuba zimota sinzi inyama nazo oya navungira ingorane imbwa sinozikiye bon navamota nk'amaspaghetti bro kwera uzikunda kareka ndazikunda kubi mugabo sikwa ndazikunda mugabo nta odeur nini ifise okay wanka donc ta odeur zimwe zigira ka cyane gose okay aya tugenda ikubikire tentago umunsi wa mbere usomana n'umuhungu vyagenze gute Jesus ico kibazo reka tugihindure twavuganye yuko atagazo nakimuze gusimba sibyo cishure rero ati umunsi wa mbere usomana n'umuhungu vyagenze gute umunsi wa mbere usomana n'umuhungu nagize ubwoba akwiye kugira ubwoba nyene ntivyagenze neza gusa wararyohewe nyene avuga ati wow bino bintu ubwo ndibemeze ukubonye ego nk'uko abandi bose bimeze kanishiye ko nta kibazo canje sibyo uriho kubikora ryari umunsi wa nyuma uriho kubikora ntiwibeshere nikinde ndiko ndakubaza uri kurambaza nije ndiko ndakubazije kwanza hari hanze kwibazo bingahe ngaho ngo ni bibi kindi kiri munsi ngo umunsi uheruka kubikora umunsi wa nyuma ryari biki gusomana kameramani banze zimye kwanza ntuzobikate kameramani ntuzobikate rikera kandi rikera cyane uri sûr okay ntaco havuga ubazi nkera gute shanki imyaka yabaze kureka nta mume kuse musobokana oya ndi single ndaza gutwa telefone yawe ndaza kumwandikira bro nta kibazo ndi sûr ko umufise oya vraiment arakwihakanye ahubwo akaba hari avyibaza caza mbwire usanga yeje na Java Jeffs okay nikihe kintu wakoze uzi ko ari kibi muga ukabesha ugatanga nikihe kintu wakoze uzi ko ari kosa muga ukabesha ugisigura ko ari ciza nko mwishure nko gutrisha kubera mwishure nyene bon nico kintu mbona ko maze gutanga ama justification menshi mvuga yuko atari kosa nkunda shobora dufate ngo ariko ndaganira fate nk'umu meilleur sportif de wanje sibyo ugasanga bon ariko arambwira ibintu byo kwiba kwa cubona ashira muri kintu cyo mwishuri ndagerageza kuzana izindi mpamvu zituma zimurika ko kwiba mwishuri atari icyaha cyangwa atari kosa so quand même ndakititswe kado cyanyo kiriyo ntarakiraba sibyo turaza kwiyongera nka 5 Nuba bise byo kubatsa. Okay. Niki kintu wiyumvira kiri ukiri umwana ubu unya wasanze ari bujoje. Juno musi fira bibyo byanguye ko naye. Ibazo vuma biroroshe gose. Ego hariho kimwe sinniyo kivuga kuko nande ndatsibuse datwenga. Nari nzi yuko aba mama batigeze aba bebe. Imani bareba bashimana kujya.
n'umusanga ari vyutse no narakuze narize biologie urumva nenzi ko abamama batuvyara Imana yabaremye kwangana kurya nyene ata bintu ngo yarabaye mu bebe ngo yaragize ikintu nabyo byose ntavyo nabona hama no kubigisha nenzi yuko umwigisha adakura nimba yanyigishije ngana kurya nyene urasubwenge nk'ubwimenuke ya hama izo bibazo rero kugira nyongere ni cyo kintu maze gukora sibyo ukicuza kimaze gukora nkicuza Thank you, what's it called? Ko bimeze Kintu maze gukora nkicuza. Shana gihari. Rinca tureke kubeshanya sibyo. Tureke kubeshanya. Ubu ibintu byose ukora biri ku murongo. Niba kuri biri ku murongo mugabo ntaco ndakora kuko ngo ndicuze ngo je regrette ko nangikoze ya nta gihari. Makaze naguma ndakubaze uze ukinyishura neza sibyo. Urasaba vierge wewe. Ivyo ni biki ngaha kuri televiziyo? No, nta kimwe nibisanzwe. Nibisanzwe. Kubera iki ndakutisha. Nanzi waburanyishuye. Wanyishura ndagusa. No, ico kiri perso ushaka ukimenya uradondera imeki kiganiro. Nta kibazo. Azobishiramo inyuma. Araza ko dukamera mu nyuma. Ushaka kumbaza nawe kwanza. Okay, Franick. Franick. Niki kintu wiziko? Ku mubiri wawe. Gituma ubona umengo wovuga kuri mwiza. Cyambere kwanza ndi muremure. Sibyo? Setaye nziza simvyibushe kivagabo. Uravyumva? Antuka bram setaye nziza ndazi urayibona. Okay. Ndisuye ko mame kwifuza nanje ndimo. Surtout pas. Uri sûr? Ibi ntacyo turaza kubisubiramo. Hama ikindi naco mfata kenda ari mugabo tundakunda tayanze yatuma numva ko ndi fier nayo nkoje hano ngo nigaye Bega Franick uwo soma ivyiyumviro vyawe vya buri munsi niyihe nyigisho yo kuramo bon jende umuntu cyane cyane nkunda kugira kwiyumvira ibintu byinshi by'ama projet sivyo ibintu ngomba gukora rero umuntu asomye mu mutwe wanje afise donc uburyo ashobora gukora ibintu byinshi byomuteza imbere hama ikindi kintu naco cyane cyane asomye mu mutwe wanje ashobora gucakuramwo amakika mugirira akamaro gose nuko mu gihe akoze ama projet yiwe ashobora kugira umutima nk'ufise ati uyuhe mutima umutima wo kumva ko agomba gufasha cyane cyane abapfakazi n'abana bamwe barabara Franick wasavye bose government afise bose mugabo igituma ndabikunda niko nkunda ashobora guca nkumwe barabara sivyo ugasanga mbonye nk'umuntu abaye mu buzima bubi ari umuntu akuze ugasanga ramaje gose nkaca nshira mu kibanza eske iyo bari mama ari kugenda gute nkaca numva bibaye ngombwa ko ndamufasha uwo muntu kugira ngo basi nimba afise umuryango we ntubeho nabi nimba ari ikintu cyambere kibabaza n'inzara sawa uzonyuma litandera ndakubaze nanje rero ikindi kimwe Rinca kuva utanguye kano kazi sibwo ko journaliste nikiye kintu cyakugoye cyane Okay ikintu cangoye cyane nta kwezi geze ntanguye ikintu cangoye cyane no kumenyera kamera no kugira no kubahuka hamwe no gutinya amakommentaire kindi kintu cyo carangoye banavuga ko ari ivyo kuko hanini nivyo vyangoye kumenyera kamera no gutinya nefise ubwoba mugabo ngira buke bwa bugenda burahera karahize kamera yego kinda kwazi kindi rero nacyo nk'ubunya haje mu meka kanaka sibyo bon surtout aba diaspora mugabo ntumuzi cyane ariko usanzwe umubona umwumva nikiye kintu ashobora kuguha kikagushitura ukumva ubaye atire nawe ateye kugera kuri uruhe rugezo kwanza kumva ko mushobora gusohoka no ntagihari Rinca kuri kwigira umwana sérieusement kwigira umwana mwiza ntagihari igiye Sindakeneye kumenya muhiri wanyu sibyo karibu
bakunzi ba Brody Flex TV ntimwagiraga subscribe like and share na comment ama Franick ngare karambera vraiment ikindi kintu Franick ndabwira ikintu jene numva nifuza kumenya byinshi kuri wewe urumva mugabo nta kutari kuragira ngo ucishe ku ruhande canke nimba haba hari n'indi mvo urashobora kuyibwira hanye kwikamera twavaga tubihejeje reka imvo ndaza kwikubwira turi babiri sibyo mugabo amata droit ta question zibizoye umuntu yafise nyinshi cyazi neza kuzikwaza behind camera ego behind the camera okay bon uramaze gusohokana n'abahungu kangahe rimwe sasa mkiganiro nagiranye na Beni vraiment yarambaye ico kibazo nambwiye ko mfise ex umwe donc numwe nke yego mwayebanye ryari en 2017 umva ko ari kera araheze 2 ans 4 tari en couple uratesa bon okay nihora bishika nk'ubufate uri kumwe n'abagenzi bafise abameke basohokana bon nk'ubufate ikibazo cyo kabiri mugabo oya nikiganye nimba isa kabiri cyakumwe wantinye cyane ntinye vraiment ukomeye ngo Eke ntacyo ba umva nk'ufate je natura abagenzi sibyo mugaje ndafise umumefu wanje dusohokana hama nkawubwira ati uje kudusanga ahantu kanaka tuganire sibyo cyane cyangwa present acha ndamuzanye nkaba ndi kumwe n'undi mugenzi wanje ari kumwe n'umumefu wiwe muri ico gihe uje bon nimba yamaze gushika sibyo ndazi yamaze gushika ntiwari ukumvura kumbuye gukundana igakea kumvura ikumbuye Ego vraiment umuntu ndabikubura. Iyo uyikumbe bigenda gute? Nisanzwe sindi umuntu ya rien de grave cyane ki. Ntuca umva ubishatse kumva ko mba gusubira nko. Kubishaka na kimwe no kumvura ipretre bijamwe kiyangaje n'ikindi. Ndi gutinya mu rukondo. Kintu gutinya mu rukondo. Guhendwa no gutumwanya. Donc uribaza ko abahungu babeshya. No sinibaza niko bita Kangenda bikubwira ngahanye no kuri jewe simbeshya. Sibyo bayindi deba abahungu murabeshya murabizi. Jewe simbeshya. Iyo ni ndirimbo y'abahungu bose. Ariko nta nakimwe jewe simbeshya. Ndabikubwiriye ngahanye. Jewe simbeshya. Nuwo twahora narabizi. Je simbeshya vraiment ndi umwana mwiza. Okay, hama shambuje kwazi kindi mugarika niyongeye. Sibyo? Urakitijwe? Cyane. Urabatitswe? Ego. Mazi menshi? Ego. Bon. Avutse kijitwe? No. Ubwa mbere bakiza kugira ubutumwa byagenze gute babyakiriye gute? No, narabwumva sérieusement narabwumva kandi narabwemera. Mugabo peut-être ngira sinabwo aronke ingufu zo kuva mu byo narindi. Ego. Mugabo narabwumva kandi narubaha Imana cyane narayitinya. Ciye numva shaka kumenya ibintu bari urimo. Oya he ikiganiro caheza ama question yaheza baravuga ama question abiri donc yaheza Franick. Bonus nayiguhaye ni nyuma ya kamera urambaza. Franick ushaka kundraga none? Oya vumasiyo kudraga. Bon en tout cas nous les goyante. Guys, mukombe byu. Sigoyante. Oya ndakunda abantu bame kindakubwira ariko ndakwaza ikibazo kimwe. Oya Franick. Muri journalisme sibyo. Aba journaliste batatu. Boba ngaha mu Burundi bawemera. Donc uvuga ati wow nakarakora neza. No, bose barakora neza. Batatu bambere. Barakora neza gusa nyemerera ndakubwire ko mu bakobwa n'abahungu bavuga. Okay. Barakora neza. Urambwira umukobwa umwe n'abahungu babiri. Donc baza kusonga. Ko nagenda bafise benshi. Okay. Hariho uwa mbere ni ego. Mvuze umwe mengo nubangize. Oyo nta nakimwe nibisanzwe. Ndakunda Minushi na Ozi vraiment. Murakora neza. Tenche nongereza ko na Ozi. Je profite. Bwa Ozi nanje gusabura. Oya. Pati kuvuza ubwa kabiri wa mbere. No, Minushi vraiment barakora neza na Ozi. Barakora neza kandi barangira ego. Barakora neza cyane hama mu bahungu bibasha mvugende simbura bose bakora neza nawe ukora neza muri Imperial TV sivyo bayanyemera mvuge amushobora kwiyuga kuko mbona bose bakora neza urakora neza wo muri Imperial TV Ben arakora neza ego Benishu igeze nanjye bakobwa kandi Benishu sizo kuba gutuma bitwa Benishu vraiment uri umuhungu ntibishoboka Benishu hariho ntuze mondagira akoresheje selfie nitwa Idrissa ndamukunda nawe ni benshi antuka barakora neza vraiment barakora neza ya
Okay. urambuje kumbwira ko Oya nta kindi kibazo Franick wakoze kubana natwe turagushimiye cyane twakwa twari kumwe na Franick muri Imperial TV. Franick yambwiye ko ntari guyiwe basha birababaje hamanda yibutsa kandi ugira subscribe kuri Burundi Flex TV nongera ndabitsa kandi kugira subscribe kuri Imperial TV +257 hari ibiganiro byiza biryoshye cyane karibu mutwankoraje commentaire zanyu turazikeneye izo commentaire zanyu zituma dukora tukamenya ibyo dukosora ibyo twongezamo please guys turabasabye mudukorere ko natwe turabikunda cyane murakoze. Yes kari umukunzi wa Burundi Flex TV ukore muri Imperial kuri micro yari Rinca jewe kuri kamera yari Lionel Gift ciao ciao